Vraiment tugerageze Burundi Media TV tugire subscribe like share na comment tugire subscribe cyane subscribe ni keneye cyane kuko tuko turaraba ma watch time kuko YouTube yarahinduye strategy dukorera ma watch time tugerageze tuduze Burundi Media TV kamuzobandana mubonye impano nyinshi ngaha Nemene wewe ubona buzima we gutewe hano mu ibi bintu none we ntubibona no kuvuga yuko nkubu ubuzima uko uri ko buragira nawe uri kurabibona kandi cyane urabona ubuzima turimo nabwo nyene buragoye dusije manje cembo navyancanze kwere navyancanze kabisa none byo gucanga gute ahubwo rero we hari ikintu kimwe burya ari ngomba kukubaza burya we ntiwasubiye kubohora wa mutipe wapi bana jewe namvise telefone mu gitondo wamumera mpamagara sinzi kagomba ntera ingaro y'amafaranga kuko yambwiye yuko tugomba nyene kumusubiza amera ngo umutipe nitwamwishe sinzi reka wasubiyeyo ne yavuye yo gutema ko naherose twamumanitse byagenze niwe nukumenya canke uvuge ati ni jewe nyene kugira ngo nawe co ndakunda kwihereza none je nosubiza amafaranga nema oya mana wumva byo ku wahubwo wewe urazogena ubumva ukuntu ahubwiye bosanga ari yindi diyagiye kugu ne oya ntavyindi diri kubera ukuntu ya telefone yari yakaze ahubwo rero jewe ikintu mbona noko ngomba ngende numva ivyambwira nkasanga niyo map yo kugarura amafaranga ndamenye ukuntu ndamujenga ndondera abandi dukorana suko nyene none Niga nuko nyene nakundi twogikora none ubona byatunane twaje tubigenza gute man uko nyene man wewe ugende ndumve kwere ariko aramenyeka aja oya urumva nyene basanze yigiriye kubera wa ni wa mutipe yaduteshe nujya nyene ndavyibaza naje ariko nawe nyene ko arasubiye uraraba neza apima saha kumva no usubirayo man sawa rero je reka mbonane no mumere imapa zana ndazikubwira zose wewe man reka nanje ngende je kwirira biragafege mbona byancanze bisabwa nanje je kunyibuka kubera naje urabona naheze yaje man angorana Sariwe meze neza ashima Imana ariko mana nawe arahebana no kwimana sawe ni wampevye no kuri telefone nukivugisha ndakubwiye namabanga n'amayinite kuronka nikibazo hajya abantu bigaturago igitoro carabuza amayinite rero Aisha ni hatari handi makuru y'imisi nyene urabona ko shima Imana bukebuke ndabibona hama yesu ikintu cyo gitumye kinzana ngaha Nana ogema mdogo mbako namubwiye ko afise umwana w'umugenzi w'imfubyi bimugora ingene yiga n'ukuntu arondera ingene yibeshaho vrema kwiga bikugora ndamusaba yuko woza muhira ukahaba kwiga utekanye sinzi nawe kuvyumva kuvyakira mwana bivuganye neza Jero shanshuti yanje kubganje numfatana kimwe ariko mwe mwarabivuganye urabizi biragoyeshe nukuri narayimubwiye hana nafise umutwaro vuga ati yo mana wa mwana mbega bimeze gute ariko muganda shima Imana yuko ico nasabye Imana nawe Imana cyo sanga yamukoreye mwe yake ama urakoze cyane yego nukuri ndagushimiye sinzi kuntu nabigenza onyere ngiye kuba nkagera pango ngiye gutagata gusumbya tubana Niataje gusa premanje birampembaye ko natugiye kubana none shara umwana mwiza hazoza ndafata bisi ndaza kukuraba ibaje sha urakoze cyane oyaza ngwana amabisi tubaje uze wisange nk'umwana wa hajya no mama mwiza no kuri ntacabaye urakoze cyane ubona mubona no mushimira nkafukama nukuruzo mubona no mama vraiment tekereje ameze neza kandi ndashima mu bana tubaye urakoze cyane ndagushimiye murakoze namwe rero ngira ngenda gutegera bisi uko ubu umuntu arenda gutonda ko igitoro carabuze habona ni hatari kwe we tuzatuvana ku telefone ego uzombwira nanje diteguye
yego hama ndagutora hama jengira ngende ega ndakugeze ngaho Ego. ego uwa mama gaye ngo ndamukorere we bite amakuru uraho wavomye ba muga hano ntiwakubuye hari umuntu yari yaje kubarondera ninde wamushyira basaniza yo uyu wa undi ahora azanye ne kumuraba yo wamubonye neza namubonye yari yaje wamubonye n'amaso yawe yo ninde wa wundi umwe yahira ibyatsi umwe yitwa Vena niwe wabonye neza n'amaso yawe n'amaso yanjye niwe nabonye kintu ibintu biriko birajya mu mubiri akangukaraho dufatanye sokanika sawa sawa ego ugiye ko mbona ufashe amasakoshi je kwiranda tashe none numvise jo mwijoro ko bansezerera ngo nze ntahe ngo bazombarira yuko bankeneye je ngandiviremo kweri ugendo guyiza unabona umukobwa uwumva turavana na mudogo azoza ngaha ari mwiza none reka je ndahomvye imari none gashawe ko ari gushinga gumugira ubu ubigugugugo aba yaragize ntiyaraje tukabana ngaha none yaba yaraje kandi ariho narindi sinzi nyakare bagomba bansimbuze ndavyibaza nawe nta kundi guca nihangana gusa kweri nzoza ndaza ko baramutse nje no kumuraba karibu no nzoga twari twibaniye neza nawe no cyo ndabizi karibu rero je ndigiriye yego sawa nta kundi nabasezeye mugare ko mutu nimero twiyo uraya nta mpamvu tari nta phone afise nta yafise ubwo abo mu muji barakenye ndakesi nta phone ufise wewe mbarira rero mbarira akazi nagwaye kuno kagenze mbarira byagenze gute nebekiga mamu je byagenze gute mabuja ibiki mbarira ko none ushaka bigende gute we twubahana canke nizangeso umviza nakubwira ikintu kimwe jewe ntunzi je nagwaye akazi canke nushaka kumpa amafaranga umviriza shira nushaka kumpa amahera shira kuko vyarakunaniye okay reka nkwereke shira vyarakunaniye kwebwe umva twari babiri siko turi babiri turamumanika no kugiti turavyibonera ariko nyuma yavyo haciye haza umuntu arutesha dakunike arabatesha nuko nyene byageze umviriza barambare kwa guma yereza muri kati twasanza nagoye cyane uraza umwanya byadutwaye ahubwo cyangwa nushaka kuma mahera ngo ngwiki ayandi mafaranga bambwira ko yereza muri kati okay reka renda kubwira ahubwo shiraha umviriza ikintu kimwe rero ayo wariye shiraha umviriza ikintu kimwe ngomba dukorana mbari no shaka unyongera amafaranga icyo ni kibano nko kubona imbwa ni mpaka ndondera abandi nanje bafashe none imikimenyetso ujya munsi baciye bantesha si sawa mugatubaye turi nk'abane ntibontesha nico kunda bisabwa rero unyongera amafaranga hanyuma meza akazi atari uko rero unyongera yasigaye none ubu ndaguhangaye reka nkwe ugiye bigende neza imiliyoni 10 kuko negezwa kurondera abamfasha sawa ivyo ndavyumvise genda ndagushira kuri mikashi none watoye ndagushira kuri mikashi minomero zaza telefone Sitorugira ningoga uko je ndi mukandi kaje nyarutsa nyarusi nomero zaza mikashi sosa nef nonani nef karani wit sisa sawa hoshi genda Karyoshe nyine nakasasita Jenda kamaze kumwanya nibenga nitekerereje urumva bendiriye nakurindiriye kugira ngo kubrana kuno musinaje naruhutse amana nagutego nakajiuga nawe ukaruhukireko nimwe ndari umwaka uyu mwaka ngira susanzwe kuri jewe
sisanzwe ndaguha kuko ubona biriwe muhira ubwo reka nkanwe nyene nahenze ngo abonye bidasanzwe kuri kano kaji sanze oya Natuguma. karasanzwe amu wigita wa Verax jewe nuko kumena umutwe gusa inguza telefone zawe nazo sinabwiye uzaza urazizimya turi kumwe nagiye usanga ari muri rumitere banditse nabona ko ibyo bandika bitabura jewe n'akarumi kaje abakirugika amahera ubu ayakenyereye harabavye yego waravuze rero ngo ushaka ko tuvugana yego sinagenda ari nkubonye nyine ngo ukeneye burya n'ibyo ushaka ko tuvugana rega nta mwanya w'urugo tukironka ndakurahiye naraso badasubira ku kazi usubirayo ndiko ndabaza wewe kuce ndahari sakwe hari gura mu gatondo aya jese subirayo aho nisa ntangorane reka banzo kubwe neza kandi Kaji akamusha kaza izuba naryo gukunda neza. rirarumenga sijye mu kwaka karibu hemwe karibu iwacu amudogo w'umukobwa nakubwira rero ni umwana mwiza arusha ngo nanjye ndamukunda nawe namukunze abatekereje muko nivyo nyene uratekereje ndabibonye kuko ndafise umuraho nawe nyene atoroshe nawe nyene abonye imenga mbere yari yoroshe ndose nzobyiza ndabibonye sivyamu ashibuze Veraris ntumutwe sawa nibaza ko ikibazo ciwe naco nyene zotagitora inyishu hanyuma shani buramwereka ibyo ngaha rero na cyane cyane ko ari umukobwa nkawe hanyuma twende hajya kubwiri ikiri mukunzi karawe kanje ndakajana kajana enda kajanye nawe none kajanje no gasiga shani se ava kihereza agasangirana na buje sheri ibintu bidasanzwe mbonye kuri wewe uje unkwega meyano tuje ufise ikibazo kimeze gute biboneka ko urafise ikintu wamishije bidasanzwe ibibazo wahuye navyo ku kazi ibibazo vyo ngaha mu rugo ni ikihe kidasanzwe ko umuntu ugiye mu bihe bidasanzwe nk'igihugu kiri mu ntambara urumva shani uriya mwana bazanye je ni rwanje nawe ntamuteke ati oya subiramo no ati uriya mwana ni rwanje nawe ntamuteke hanyuma nyene birashikanza mu gisagara turaburana ndatangaye rero ko namubonye gusa no kumva barire sinari nabikubwiye umurundi twishurwa ari nyoko ntiwara urabona ko uhinyutse waruzi ko uzohera heza nari naramubutse urabinezerewe cyangwa uteye ikibazo gusa mumbabarire nibaza yuko nzofata umwanya wo kumenya neza isano rya byose byatumye umisha iki kiringo cyose kimana gutya ukamisha ukuri nk'uko ko waravyese ikibazo shima ako ko warabimishe n'icyo gusa ikibazo icyatumye bimisha nibaza ko uzokimbarira ariko ubwo bisaba imbabaje maje kuziguha uriya mwana nanjye sinari nzi ko akiriho nari nzi ko yapfuye n'ubuzima bwanjye nari sinari mwiyumviye nicyo nabonye agiseruka waciye wikanga mugabo sinamenye ikipasa
none woba hari amakuru waruzi yuko yoba ariho canke nawe baye inkuru shasha kuri wewe? Uriya mwana sinanzi ko ariho, papa yari yaramuntwaye nkimara nyine n'ibirebere nzabikubwira. Sawa, tuza uruhuke, nibaza yuko uzombarira byose ntango ya byose n'icyatumye bigeraho kugira aho ishukuri nk'uko. Sawa, ariko tuze nakwabaye bwanje. Umuceri ubu nawe usigaye urimo ibitogwa byinshi kweri. Yoga ye basigaye bawupirata no kuvanga barawuvanga. Nta kundi tuzopfa kurya uko nyene. Ariko kweri aka gahungu kampigira iki ku mukobwa? Birasobanuka yuko urya mukobwa nubwo yasuye ku ishure katazi ko yagiye, kandi birayerekana yuko nkeka batakivugana. Nubwo nguma niyumvira umwana wanje ko bavugana, nkeka batakivugana kuko ni kari kuza kumuraba hano kazi ko yagiye. Ega bacha ko kananiranye ngire gute? Ko kananiranye ngire gute? Ubu rero sawa, ndafashe umugambi ko byasi inzira zose naciyemo zose byanse, ngira ngende ku mupfumu. Yewe neza amahute. Kandi yavuye hariya hanze. Je nta kibazo wibandanye ukine kamera ikira rekodi. Nacho dusubiremo ubutaha. Karibu. Dahetse. Kandi Mama gaye ngo ndamuko ngo ntibaguteguje wowe ivyo ko uteguzane. Baza ngamabera yawe ntituyazi. Mumbwire shaje ntesha umutwe. uzize ibintu bitari